paparaje 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 mu kigwi c'abandi natangwa kuko ari ibyiza birangwa abatabizi ngo harirengwe ntiharangwa hajya umugabo ntaja mu bunywero abagiye kurondera ivyiyumviro uwo guhenda ngo umugabo araboregwa yigira ingwangwa ngo araba bamuhimbarirwa umugabo nasinzira agatiro kaba kamwivye ukwihengeka kwiwe ni nko kuryamira amajanja ninyamutanga umutwenzi guseruka sinyamupfa nibarire umugabo nikiremesha mu muryango umupapa naho yoba ari muyabira arigumya ntiwigera ubona amarira nyungu z'umuryango arazigwanira suzugurwa kenshi n'abakorera ariko kenshi akihorera kuko we wabazica arondera more more papa more more papa umupapa yagwaye arahangayika kuko ubuzima bwiwe bugizwe no kwiruka ikibaye mu muryango niwacerekwa nubwo yoba aremvye ntashobora guceceka oya 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 rekana n'abapapa oya 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 rekana abapapa bubahwe abapapa abapapa bubahwe abapapa abapapa mubahwe abapapa abapapa musonegwe abapapa abapapa n'umunsi naje mu bapapa mwikaze cyane ni mu kiganiro ntahiriza twagiriwe ibakwe ryo kwakira Regimo n'umugwi ukomeye usanzwe gukora umuziki w'ikibiriraho ariko kandi urasohora n'indirimbo mu giti cyabo reka ndabaramutse umeze neza namahoro cyane yego hawe ni sawa vraiment urakomeye yego makuru y'iminsi ni sawa turashima Imana n'abantu bakeya nawe nukubyumva yego rega kenshi uko abyumva nawe uri kubyumva kubera ko abantu bakeya kubera yuko abantu bari ku isi ni benshi miliyoni n'imiliyaridi zose ziri ngaha ku isi uvuze ko ushima bose uba uri kurabesha yego turabakiriye hano muri Rukumedia nibaza ko iryo rya mbere dukora n'ikiganiro cyagutse muri Rukumedia nk'uko nyene cagutse nivyo yego go cagutse ego babazi ku mazina ya Regimo ariko kandi barafise amazina abavyeyi babise turahera hano akazina je nitwa Nduwayezu Blaise reka mvuga byose nitwa Nduwayezu Blaise nkaba ndi muri Regimo Music kandi ndi mu membre fondateur aho mvuka ni mu ntara ya Kirundo commune Gitobe Mutanyerera byarahindutse nari nsubiye nyuma hariya mvuka mu ntara ya Butanyerera mu Kirundo commune Gitobe hano biti Gihinga abanyamigage bambonye baca bibona neza yego jewe ni Bazishaka Donatien batazira Mr Polite ndi umwe mu batanguje gishira hamwe rikorera mu bikorwa mva bwenge sanzwe mvuka hariya mu ntara ya Buhumuza commune Muyinga neza na neza muri zone Higiro umutumba wo mu Nyungu ko twumva muva ahantu hatandukanye abantu ariko baradukurikirana avuga ati none byagenze gute kugira bahure ni kwa kundi inkumi n'umusore bashaka guhura bakubakana batava mu ntara zimwe byagenze gute kuri Regimo ico kibazo kiraba mwese uko byagenze gusa nuko abantu henshi ngo abahungu n'umusore barahura umugabo twebwe sico kimwe kuko umuhungu w'Iburayi arashaka guhura n'umuhungu n'umukobwa wo ngaha mu Burundi bagaca babana mugabo twebwe tuvuka twese muri iki gihugu cy'u Burundi hanyuma aho twahuriye mu mashure apara y'intango twahuriye muri kaminuza y'u Burundi urumva yuko uburundi nibwo bwaduhuje batwaye ko turiga amashuri mugabo rero tumaze guhura dusanga ivyo dukora bisa naho vyegeranye kandi tubikoreye hamwe bica biba vyiza cyane gose tumaze ko nari vyiza tubishize hamwe babibonye rero bacavuga ati abantu
ahubwo mwebwe si n'ibyo gusa mukorana mbona umenga murasa mutambuka co kimwe ni comportement zimeze nka co kimwe gutyo rero urumva aca havamwo kuguhuza no kugera kuri uru rugero nawe waciye wumva mwishimiye duhuye oya rero mugihe umuntu ukavuga ati wapfa ujya no kweri nta nubwo twokwicara abavyibuka hariya muri kaminuza y'u Burundi campus Kiriri ko twe niyo twaba le soir twakunda guteramira kuri inyuma ya Grand Home hari agasima twicarako nari mfise gitari kibayabaye ukuntu nkaca ndakivuza kabisa nkacuraranga nkaca numva umutipe aje impande yanje ndiko ndaririmba ijwi rya mbere akaca ashira mu ijwi rya gatatu yaruyu bikaca bitesa umva sinamwishimiye ngo ndamubonye nishimiye icazanye mu buzima bw'iwanje icazanye rero mu buzima bw'iwanje ico nico caduhuje turavuga tuti ibi bintu biryohera aba intellectuelle ni gute ko ntitwobikamisha n'amashure twariko turayarangiza mu gihe tubona abantu tuva ku ishure tukaja dushikira mu bushomeri turashusha imitwe turavuga tuti nyabuna ntitumere nka babandi reka tuce tufata inzira yo kubigira akazi hanyuma abantu barahava rero baratwita amahasa kubera kweri nta zina twari dufise mu vyumve nta zina twari dufise twagenda kuririmba uko nyene hanyuma aba MC bikabagora kuntu baduhamagara no burya buti tuza kuvuga ni bwande umunsi umwe rero hari uwitangura avuga ngo ifa perere dejimora ure dejimo hamagara bafupi hariya nako kano yaragashize ko ndavyibuka yari umukongomani hanyuma twebwe twaciye tuvuga tuti n'iminsi yabandanije yaguma avuga ati hamagara abo bantu n'iminsi rero yabandanije yaciye twaciye twe tuvuga tuti nyabuna twebwe ntidushobora gutora irindi zina reka dufate iryo abantu bariko baravuga ico abantu batubonyemwo hageze rero kuja kwandikisha muri ADB turavuga ati sha reka twandikishe Regimo dufate ibintu bigendera ku ico abantu batubonye cy'amahasa abantu rero babitahure ntitura amahasa avukana n'amahasa y'akazi tumaze kubivuga inshuro nyinshi ku mamedia kugira abantu ntibagume mu rujijo bagume bibaza ibintu byinshi bitandukanye kandi atari byo murakoze umugwi Regimo urugendo rwanyu ruca rubandanya gute muca mwinjira muri management usanzwe ngowe na Dingi Rugamba bigenze gute Dingi Rugamba ico gihe twabonana yari umuntu aboneka gake mugabo yaba ari muri twebwe ndibuka yuko hariho na groupe yari yabayeho yitwa Inkinzo Crew ihindura izina Inkinzo Family mugabo iyo siyo yabandanije kubera yuko abari bari muri yo bamwe baragiye hanyuma habandanije icyaciye kibandanya gikura abantu babona Dingi rero twari turi kumwe nk'umuntu arabira kure ni ndebera kure ujya mugabo abirabira kure hanyuma heza kabitondeka neza ingene bigenda hanyuma rero ntibovuga ngo Dingi ngo Rugamba ngo mbega ngo byagenze gute Dingi twaratanguranye muri make icyo gihe twaza kubonana n'uyo mugabo ariko aravuza igitari wewe bari basanzwe bazinanye na Dingi mugabo uretse yuko Dingi nanje dusanzwe tuva hamwe mugabo je Dingi ntabwo nari ndamuzi yego nawe tuvuga ati reka tujanye na Dingi oya twari dusanzwe dukorana ibikorwa hari abantu batabizi nko budingi abantu ntibazi ko twatanguranye za 2012 nibyo dushaka kumenya neza 2012 bwavuke ubonye ukuntu ngana 2012 ntari bwavuke yaraba ukuntu ngana oya nivyo uricuzukuru cyane ncuzukuru cyantare oya mugabo donc nubwo 2012 oya wariho kameme 2012 biraboneka ko wariho rero abantu batabizi twebwe hajya muri campus Kiriri umuryango kwa Dingi arafise mukuru wiwe bamwita Kazungu niwe yarafise igitari ciza hajya muri campus Kiriri jewe rero ico gitari nari narakizuminze ndakibona ndavuga nti Jesse nzoguma mvuza ikimbabaza ku ntoke nzoca nza ndinyavya kuja kuvuza kijya
burya rero nkaca nguma ninyavya mu cumba badingi babamwo ngiye ku profita ico gitari ca kazungu bavuga ko se wari yari yarabaguriye bakuriye hanze so wabo n'umusani arenze wa kera abarenze jewe rero naca ndagiprofita nkacivugiriza kubera bo bona umenga barabinegirija basi mugabo akabona ati uyu mutipe arafise impano rero umunsi umwe jewe dingi ndamubwira ati none vipi twegeranya abantu je namye mfise esprit yo kwegeranya abantu nabo barabinkundira ndamusaba dingi aze kubaho udufoto twa kera turi mu misozi ya Rirare turiko turagirisha entraînement abantu niho bomenya ibi bintu vyagiye birava jewe na mukuru we n'abandi bitwa ba Jamesi aba Beta Longe n'abandi ico gihe Blaise yari muri campus muga yatubonera kure turagira ikintu bita inkinzo kuru wari umugwi nyene uyu donke uzoririmba indirimbo z'amahoro indirimbo zo gukebura abantu ibintu nk'ivyo dingi ico gihe yaraje avuye mu Bugande aje kwiga muri kaminuza y'u Burundi yari umuntu afise ibishatsi vyinshi ndavyibuka nibuka ko twanabimumoye hariya muri campus twavuga ati no jamais ni aha muri kaminuza waramuye manager wa mushatsi none ico gihe asha ndaye mu chocolate twaramumoye imishatsi mbe iyo tutayimo mwabona twari yari kuba ari ku murongo mwiza wo kumanaginga abantu nka regime uyu munsi narabigize mu ruhara ico gihe yaravuye mu Buganda afise iyindi mico yo kwa bakamiliyoni kubera ko ujya mubona burya yarakoranye na bakamiliyoni barazinanye naha n'ujya muryango wa bakamiliyoni muga azazanye imico ya hariya n'imishatsi yarafite imishatsi myinshi nivyakunda ze kwerekana ifoto muze kwerekana ifoto ya manager wacu ico gihe ko ziriho yarafite umushatsi uteye ubwoba turawumumwe hariya muri campus mugana ariko ndashaka tumuzane ku rugero ashobora kuba kumwe n'abantu bitonze b'imico y'u Burundi nka Regimo Music rero nivyateberanye niho twaca dufatana n'uyu mutipe urumva ko vyavuye bihindura izina ariko kuva ico gihe muri 2012 abantu bamenye yuko iyi Nyabutatu jewe Blaise Dingi Rugamba turi kumwe imyaka 15 dukora imyaka 15 mukora yego mutarashwana ntidushwana management mugabo murazizi management yiwacu ntimeze nka management z'abandi ni famille twe ni famille ivyo dushwanira tuba tugomba kugorora ikintu nk'ubu uvuze ngo bidaje ngo tubimene bacavuga ntaye muhungu byo sivyo ntitubimena tuba tugomba kugorora si kwa gushwana kwa kundi nyene ngo bija ku ma réseaux sociaux cyangwa habi bikyo ya twe ntidushwana ahubwo dupanga ibintu uko bigenda ego mu rugendo rwanyu muri batatu kandi mwari musanzwe muzinanye mukorana ntihabura intambamyi cyangwa byose byari byera gute intambamyi ziba ari nk'iz'abandi zibaye z'urudandazwa zica ziza muri famiye oyaye izibaye z'ibikorwa ntizica zija muri famiye aho wumva ivyo ari byo mu rudandazwa nyene ego naho niko byumva twebwe intambamyi twagize kuva tugitangura zari intambamyi z'uburyo hari ibyo twiyumvira gushikako nuko twiyumvira gukora mugaho ugasanga vraiment ni cyari kibazo gikomeye cyane twari dufite agatari kamwe naho nyene kabaye tukiyumvira kuntu tugira ama repetition mu bundi buryo bikatugora mu bintu twagize nk'intambamyi zikomeye kuko twe twagiye turevuriwa cyabaye ukuntu twari tubuze ibikoresho vyotuma kabisa tuja mu mwuga nyezina ego nuko murabandanije umuba mwibuka igihe abantu batangura kumenya umugwi Regime hari mu muziki w'ikibiriraho nkuko tuzi ko musanzwe muvuza karaoke canke hari mu ndirimbo ko tuzi ko muririmba na carrière solo byari bimeze gute hari ryari Regime abantu batanguye kutumenya ku muziki w'ikibiriraho kubera yuko twebwe ntitwatanguye dusohora indirimbo oya ahubwo twatanguye tuvuza hanyuma kandi urumva abo nyene batanguye kutumenya ni nabo batwise izina ego si indirimbo twari twasohoye kugira ngo bace batumenya oya ahubwo batumenye yuko babonye ingene mu mugenzanje avuza hanyuma agaca aririmba nanje nkaca ashiramo amajwi bagaca bavuga ati ibintu vyonywana bikitwa mahasa
byo bari vyiza. Umuntu wa mbere atangwa kubizera ati ngo wana aba boss ni kugira kuri arinde yizera ati ngo kumvugiriza mu kabari kanje nuko aba yakubonye aba yakumvise. Umuntu wa mbere yatanguye kubabwira ati karibu umugerageza amahirwe yayo. Turamukunda cyane, abantu benshi baramuzi, muribuka umugabo wa mukenyezi yagwara kansere ngaha bakava bamujana muri Kenya agahava apfirayo, bamwita Moses niwe muntu wa mbere twebwe yadushize habona. Ico gihe za 2012-2013 ni yari umujira bo wahariya kumase kwa Didas. Ico gihe tukavuza gitari yiga muri ITES, barigana n'uyu tukavuza gitari akaryoherwa cyane. Umunsi umwe aravuga ati mes amis, muzohuze jewe aho njera muvuze ivyo bintu byanyu turabe ko abantu bo bikunda. Moses aho uri hose vraiment turagushimiye cyane, wakoze ikintu gikomeye mu buzima bwacu, wadushize ahabona makungu aratubona. Ivyo wadusabira ubu nivyo turimwo, yaradusabira kwa matwurira amadege ubu tubirimo. Rero niwe yaciye adutwara iyo hepfo ku mase, hanyuma araduhereza scene turagira performance. Uwo yajirira aca aradukunda, amaze kudukunda ibintu biraza birabandanya, baca baguma bavuga ati garuka. Mugabo twahembwa 2,000 kweli, twahembwa 2000 kweli, abantu mu vyumve turi babiri, uy'igihumbi n'uy'igihumbi. Mwavugije amasaha angahe? Twavugije amasaha 6, twahembwa 2000, uravyumva. Ariko Moses akavuga ati mwihangane, azogira igihe ayo mahera azogwizwa n'10, azogwizwa na 15. Nukuri mu ivyo bihe vya 2012-2013 umwubaho Moses niwe yadushize habona. Bimwe twagirira mu gifuri hariya muri campus Kiriri arabizana kuri scene, abizana muri societe, gutyo turamenyekana, turamushimira hari hose. Courage yo kuja muri studio mwayikuye he? Ninde yabateye intege ko numva ko n'uburyo cari ikintu kigoye 2000 kuyajana muri studio byari bimeze gute? Mbavu yuko twebwe twakora ivyo byo kuririmba, hariho n'utundi tuntu twakora kubera yuko jewe ndi artiste acapa, ego atwararonka amafaranga. Ariko kandi nibuka indirimbo ya mbere yatujanye muri studio yari indirimbo yo mwihiganwa. New Generation yarateguye ihiganwa ibwirira igomba kubwiriza abantu ko bategeza kugira ubuntu. Hanyuma twe turabibona kuri réseaux sociaux, hanyuma ndamubwira mugenzane tubugiye rero twokora indirimbo twoja mwihiganwa nubwo tutotsinda mugabo tukaboneka. Ego tukoze iyo ndirimbo ya mbere twumvise biryoshe, urumva ico turabandanya. Courage rero twayikura he avec le 2000, kubera yuko uyu yarasanze ari n'umuhinga akaba afise n'abagenzi, kandi imbere yuko tuza kubonana yarasanze asohora indirimbo, imbere yuko nanje tuza kubonana nanje sanze asohora indirimbo. Courage ntizari kubura, yahora adepansa menshi akora rumwe, nanje nka depansa menshi nkora ndumwe, dukoze turi babiri waca wumva yuko umuzigo wacu uremuruka. Yari indirimbo yitwa Ubuzima, abantu baje kuri YouTube bayirara. Niyo ndirimbo ya mbere yagiye kuri chaîne yiwacu, indirimbo yitwa Ubuzima, aho twavuga ati ntukice umuntu kuko ubuzima nikatihabwa, gira umutima w'urukundo, wige gufasha abandi, sasagaza umubano mwiza, urumva. Donc vyari ibintu vyo kugira ubuntu, ni yitwa Ubuzima. Tumaze tumira amata tumbize ubuzima, nawe ubanze kubitamo agatari gato, kubitamo agatari k'ubuzima tuvuze ntukice umuntu. Ntukice umuntu kuko ubuzima nikatihabwa, girira impuhwe abandi, ntukigire sindabibazwa. Twarayibagiye haciye imyaka myinshi. Ntukice umuntu kuko ubuzima nikatihabwa, girira impuhwe abandi, ntukigire sindabibazwa. Gira umutima w'ikigongwe, wige gufasha abandi, sasagaza umubano mwiza hagati y'abarundi. Gira ubuzima ububungabungira abandi, ubuzima bw'umuntu nikatihabwa. Umeze nk'aya mazi yaseseka ukayabura uyabonye, ni nka ryarigiye rimeneka rikaba rigiye. Ninde yoga kuyundi ngo hanyuma abumusubize,
ko mbona natwe tubufise ata muntu n'umwe yabuguze uwakubuzima abandi ubwo bubasha buhabwa nande utoteza abandi ubwo bubasha buhabwa nande Imana yonyene niyitanga ubuzima tubaho ubuzima bw'uwundi dusonera agateka kiwe nukica umuntu kuko ubuzima nikatihabwa girira imuwe abandi ntukigire sindabibazwa gira umutima w'ikigongwe wige gufasha abandi sasagaza umubano mwiza hagati y'abarundi gira ubuzima ububungabungira abandi. Inspiration yo kwandika indirimbo muyikura he umwana azavuga ati je n'umunsi numva umenga ariyo melody ari amajambo ariko araza bigenda gute twebwe rero nta inspiration ntituvuga ngo urumva ngo naraye ndarota kuko waraye urarohota wahava wandika ibijanye n'indoto nyene mugabo twebwe turaraba societe uko ibayeho hanyuma tukaraba mu kibano ngene bimeze tukihweza uburundi ngene bumeze hanyuma tukihweza byose ngene bimeze tukaca twicara tugaca twandika kwandika rero bigenda gute si ukuvuga ngo umuntu umwe ngo arandika oya turakorana twese na staff na equipe yose tukicara tukandika ijambo ritameze neza tukarikuramo irimeze neza umwe afise agaca arizana bigaca bigenda kure nico gituma mubona ama text menshi twandika usanga nta gasembwa kaba kariho oya niko bimeze umva mubihinzi muba mukorana muri umugwi ntawe yadukiza oya ikintu cyose ni inama n'ingingo ubu tugomba dusore indirimbo dusore indirimbo ivuga kuki ni inama iba tukazana inama deba mu masije nkatana abantu baba bapropose tuba twapropose tugaheza tugafatamwo imwe rudende akaba ariyo tuca dukorerako akapera ku ndirimbo ushasha muhiruka gusohora akapera abantu bose aho bari muce mu bwati Burundi bwanje gihugu ciza nzogukunda gushika gupfa Burundi bwacu gihugu ciza tuzogurinda ibihe byose Burundi bwacu gihugu ciza tuzokurinda ibihe byose Burundi bwacu gihugu ciza tuzokurinda ibihe byose ndi umwana w'iki gihugu nakuze numva ingoma zivuga ku misozi y'ubwanya burunga inkuru z'abasokuru ziririmba ibendera ryanje riramamagara amabara yaryo aranezereza naho imiyaga yo tugerageza ntituzotakaza icubahiro turi abana ba kino gihugu cyane gose umuntu yumvise indirimbo umuntu yaba yibaza ati ngira ngo ni igihugu cyabasabye bandika iyo ndirimbo ngira ngo ni igihugu cyangwa ni society kanaka yabasabye kwandika iyo ndirimbo ko ahanini urumva ko ubutumwa iyo message ifise abigenewe byoba ari byo harimo ubwo butumwa mwashatse kubyerekeza ndi twebwe cyangwa hari abantu babasabye kwandika ugiye kuraba indirimbo nyinshi twandika wogira ngo n'umuntu yazidutumye mugabo uhereye ku ndirimbo ya mbere ubuzima urumva yuko wogira ngo umengana umuntu yayidutumye mugabo yewe birumvikana ko ari indirimbo twagomba kujana mu higanwa mugabo ugiye kuraba indirimbo igira kabiri niyigira gatatu n'izindi zose zagiye zirakurikira twebwe twari dufise message tugomba guhereza abantu rero kuri iyi ndirimbo nta muntu yayidutumye mugabo twayiririmbye nkuko umuvyeyi aba yarakwibarutse hari hica gukeneyeko umuvyeyi nirigora kugira ngo kora iki y'umwana aciye ubwenge cyo turirimba rero kugira ngo tubwire abantu erega hariho abantu batazi neza yuko ari abarundi hariho n'abantu batazi neza yuko ari abana b'iki gihugu nyene rimwe na rimwe ugasanga no mu byo bariko barakora ntibagomba guhesha icubahiro umuvyeyi iki gihugu cyacu cy'u Burundi umuvyeyi rero turavuga tuti kugira ngo abantu babimenye neza yuko iki gihugu cyacu gitegerezwa kuba ari igihugu gitegerezwa kurindwa nabo cibarutse dutegereza kubivuga rero twandika indirimbo
kugira ngo tugire abantu ico bategerezwa gukora. Ico rero twacanditse dufatiye no ku migenzo ya kera hataraza ibi vyahutututsi twa ni kuvuga hariho imiryango baravuga umubanda bakavuga abahanza bakavuga abahiza bakavuga n'abandi bose n'imiryango igiye itandukanye mugabo muhuye n'umuhanza umuvugishije akabona yuko wamugoye aravuga ati jewe umuhanza jewe uyu yabashaka kuvuga iki avuga ati twebwe umuryango wacu ntibatwigirira rero umaze kumenya neza kuri umwana w'iki gihugu nta wundi muntu wo mu kindi gihugu yoza kwinjirirako uravuga uti rero wesha banzura indimi kugira ngo amenye neza yuko ahantu yinjiye rutitaba ahafise beneho. Umwana aho mwatubwiye yuko mukorera hamwe mu bijanye no kwandika indirimbo mugabo ntaza n'iciyumviro c'iyo ndirimbo cyavuye iciyumviro c'indirimbo cavuye ku kuntu igihugu cacu ari ciza twararavye twari duherutse gusohora abuzukuru ba Ntare aho turi mu rukurikirane rwo kwibutsa abantu cyane cyane abarundi ko ari abarundi turi mu rukurikirane rwo gutekanisha imiryango twebwe turiko turaririmba ku muryango rero umuryango uri kurawuririmba ko kugira utekanye umuryango imiryango igize amahoro mu kino igihugu cyose kigira amahoro hariho umuryango rero munini dufise ari wo uburundi bwacu iyi ndirimbo bavuze ngo twashatse kuyihereza abandi ni mwese abuzukuru ba Ntare mwebwe abana b'igihugu mwebwe abana ba kino gihugu abakivukiyemo n'abakibamwo ati atari abarundi n'umuvyeyi abantu bategeza kucubaha inspiration rero iva ku kuntu twebwe twifuza yuko indirimbo zacu ziba indirimbo zitanga ubutumwa butekanisha imitima y'abarundi ko dushaka kuba mu gihugu kirimo amahoro gutyo tukaca turondera kuririmba indirimbo zituma abantu batekana bakagira amahoro kugira natwe y'amahoro tuyabamwe niho inspiration iva. Mwakoze ku bijanye no kwandika indirimbo hari igihe abaririmbyi bavuga muwaje ati indirimbo wayanditse kubera iki nayanditse kubera umubabaro nayanditse kubera nari mu bihe bimeze gutya na gutya umugurejimo uramaze kwandika indirimbo bivanye ku mubabaro bafise mu mutima biramaze kubashikira bwa ati indirimbo ndafise umuntu igeneye ndasangeneye kubera numva umutima wanje uremerewe biramaze gushika cyane ntabwo birashika erega nubwo woyandika jewe nogenda nkababara jenyene mugenzane ntiyoca babara hanyuma barya abantu bose batanu twavuze baza kwandika ntibaca babara nico gituma twebwe mu indirimbo zacu nta bishobisho bijambo ngo nje gutukanaka uramutuka se ugira iki hanyuma niba umuntu ninamutuka barya abantu batanu bose baca bemera kumutuka ntibirashikana gato nico gituma uzosanga indirimbo zacu zihanura imiryango hariho abantu twavuze tuvuze indirimbo kanziza ngo none ngo mu muryango wanyu ngo sayabira gute none mu miryango y'abantu batanu bose yoca bayabira oyaya ahubwo turihweza mbega societe ibayeho gute abantu babayeho gute iki twokigira coca gifasha iki societe aho tukabona gutanga umuti ushobora gukiza abo bantu. Mu gihe uvuze rero ko atabishobisho bibamo ni kuvuga indirimbo zitagira ibishobisho cyangwa abantu bandika indirimbo zirimo ibishobisho ziba zifise akanovera cyangwa iki uvuze ngo nta bishobisho bijamo ibishobisho nk'ubuwe no kwandika ngomba kugutuka kubera yuko dusanzwe dufitanye ikintu uravyumva niyo ndirimbo waragombira hitinga none gashani ya hitinga natutse umuntu ntiwumva yuko imico izoca iba develope mu Burundi bizoba ari bitutse ukorera ku mico n'akaranga ni mico n'akaranga by'u Burundi nivyo bituranga kandi mu musi tuzotakaza ivyo bintu tuzoba dutakaye. Mushatse kuvuga ko hit song atari baraje shinga ahubwo muraje shinga n'imico n'akaranga by'u Burundi ntidushaka gupfa gatatu mes frères ntidushaka gupfa gatatu urumva kwandika ibintu by'ibishobisho ni sawa n'amahiti song niba bananye bayakora kuko turayakoresha muri karaoke mugabo abana bakaguma baturyangati ariko twebwe iyo hageze kwandika turiyumvira ku myaka 500 tutakiriho ko gupfa gatatu uravyumva gupfa gatatu urashobora gupfa ubwa mbere ipepo zikakuvamo bakaca bagutwara ku mpanda no mu bundi buburi uragiye turakubonye gupfa ubwa kabiri
we nyakubahwa mumenyesha makuru kazi urapfuye atana kantu usize bazovuga ati uyu mwana nuko asigwana naka sindamuronka yenda gowe ndiko ndakubwira nk'ubu we impfuzi ibiri zirakwimirije ntabyo tugusabiye muga nk'ubuciye uhera ubunyene wewe wowe upfuye kabiri nta mwana usize bazovuga ati ujya yari uwo kwa naka aba bakomoka kuri naka gupfa ubugira aka gatatu urapfuye nta n'ikintu na kimwe wakoze abantu bazokwibukirako twere ndushaka kupfa gatatu basi dushaka tuzopfe rimwe kubera ko abana ngo turabafise rimwe ni sawa ipepo zizotuvamwo abana turabafise ubwa kabiri twe ntituzopfa ubwa gatatu naho ajamye bizokugira bibaho abapapa bakiriho kwisi indirimbo abapapa abantu bumva ururimi rw'ikirundi bazoguma barondera kumenya bayiririmbye bavuga ati barabahungu bitwa regimo uravyumva tubwire rero tugeze kwandika turiyumvira ibihe byacu tutakiriho cyo gituma nta nari muzokumva twanditse ibintu byo gutukana kuberako ntidushaka yuko iryo ragi ryo gutitura imico n'akaranga abantu bazori tuvuga ko tutakiriho kuko turazi yuko tuzotegezwa gushengera ego reka twinjire mu muziki nyezina twinjire ndani nani mutegura gute indirimbo ija ku isoko y'ubudandaji hagati indirimbo kweri inye turayikora mpaka idandazwe tuyibyaze mu musaruro canke byose muzisona muzi ko mwafashe yuko ari izo budandaji dusanzwe turi n'abadandaza twe dusanzwe turi n'abadandaza indirimbo zose dukora nta n'indirimbo nimwe tuvuga ngo iyi ndirimbo nta mahera izotuzanira kuko tuyikoze tugakora nk'umuti wa divorce tuba tubona tujya mu papa ujya mu papa nyine ujya mu papa n'ujya mu mama bicaye izo bagirira ikimazi kandi bazoca batuzanira amahera indirimbo zose dukora twe zose zija ku isoko nta ndirimbo twigira dukora itaja ku isoko uratse amafaranga zitwara wewe muri studio hanyuma zigaca zitwara n'ayandi mafaranga ngo y'amaclipe video aho rero nturashira muri media tour uri kuragenda kubwira abantu amafaranga bitwara none wowe uza gukora ikintu kitagira ikimazi nuko rero nta n'ubuhinga na bumwe turigira dukoresha kugira ngo dukore indirimbo atakizotuviramo cyangwa no kuryohera hari abazisobangira aryohere inkumi cyangwa aryohere umukobwa bakunda nabwo ati je indirimbo vrema yeka nta mahera ya danje nayo ndayitezemo ko ari juste kuryohera umukunzi cyangwa kuryohera famille abantu babimenye twebwe societe yacu ni societe ikorera mu bikorwa mvabwenge no kuvuga aha turariha amakori none gasha uwo muntu ariha amakori wumva yoja gusohora indirimbo yo kwinezereza yo kuyayata oya n'inkumi kuyiryohera si bibi uzi yuko ayo mahera wakoresheje acagaruka muga nk'ubu twebwe turirimbye umwana wa kino gihugu sha abana ba kino gihugu bazovyumva bace bavuga ati bajya abantu ko baririmba live reka tubahe ikiraka nabo n'abana b'igihugu hanyuma tuce tuyagaruza ya mafaranga wa nta na rimwe twigira dukora iyi ndirimbo donc twebwe indirimbo zose ni projet bimeze gute amafaranga izoyagarura gute donc c'est un processus économique tugira ngaho tukavuga tuzi iyi ndirimbo dusore dushiramo amafaranga kunuko ikibazo nende kibajije gikurikirana n'iki kivuga ngo igiki gitandukanya umuziki nk'impano cyangwa umuziki nk'ubudandaji ni igiki gishobora gutandukanya ivyo bintu ni igiki gitandukanya umuziki nk'impano abikora nk'impano tu n'umuziki w'ubudanda bwati jewe handiko ndadandaza kabisa siriko ndavyiga bakora umuziki nk'impano bariho kandi abo bosanga urimwo hari abantu baja kuririmba bagiye nko muri douche ukabona ariko araririmba iyo ni impano umuntu agiye kuvoma akagenda araririmba iyo ni impano mugabo umuntu yamaze gusohora umuziki akavuga ati je ngira ngo no organize concert kugira ngo umuziki wanje ndagushire habona uyakeneye amahera igora afise impano mugabo arakeneye amahera asha yego hanyuma impano ngarutse ku kantu bita impano kugira ibintu byose biri urashaka ufise impano yo kuririmba mugabo ugasanga ntuyizi kuyifise
rero umaze kumva bikubiramwo ucuza muri regimo tugaca tukwereka ingene baca baduza iyo mpano ugaca ubironkamo amafaranga rero abantu baguma batora amafaranga ngaha aha nyene kajya gasene ubona bakaza tukabigishiriza ko inyuma y'amezi angahe akaba yatanguye kwegeranya amafaranga atani indirimbo nimwe arigira sohora mugabo urumva bifisemo nk'akazi mugabo yari afise iyo mpano ntiyarabizi ko ayifise twebwe rero tuca tuyiduza kugira ngo bigende neza impano rero impano ni hahandi nyine ubikora mu kwiryohera ndagukunda biraheze uja muri toilette ushimwa mwana warakoze biraheze izo nizo bintu impano mugabo urinze uja kuri tele ntibikibaye impano kabara akazi nawe bantu uko nyine bivuze aho numva nta nico nokongera ntacyo wongera ko nta nico wokurako birakwiye kandi biratunganye ariko kandi mugihura hari akaririmbo mwahuriza ko mwese ega uno munsi nta bintu vyo kuvuga ngo tume dusinzire cyangwa tuvuge tukubitamo n'igitari akarimbo mwahurizako mukiri hariya muri yubi mukabwata akarimbo vraiment kabatama bakera akarimbo karadushika ku nyota karigisha n'igihugu nkuko mwabuye ati iriya ndirimbo ni igihugu yego niya twebwe izo twaraziririmba zabacancu yamezo niko nshaka rega ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurara ewe Burundi ngira ndakuririmbe ewe Burundi ngucurara usa n'ijuru risharije inyenyeri usa n'akayaga ko kumugoroba usa n'amazi y'umusarara ekusa n'Imana yakungabiye ekusa n'Imana yakungabiye ewe mugihe uyu munsi twegere mwiza turabuze ukurubantare kandi imfizi y'intama itendera nka se ntidutega ubwoba n'ibije kuko twama tugavye umurundari yubawe kubw'amateka akomoka kwa ntare intare ntigicipfishije kandi yanka agasumborotso turabuze ukurubantare turabuze ukurubantare nawe uri umwuzukuru wa ntare jewe numva atari kuyiga icyo twagufasha gusa nuko ibyo bintu byawe twabikura mu mpano tukabizana mu mafaranga ndabizanye ibintu byanje ushingiye uko aho mwahereye n'ibyo mubona mu tuvuga abakorege banyu abaririmbyi abakonfrere banyu aho umuziki w'Uburundi ugeze ubona future y'umuziki w'Uburundi muri ko murabyihweza mwebwe ejo imeze neza cyane mugabo kugira ngo ikintu kibe ciza mwene co agishiramwe uruhara urana nk'ubu hariho projet yo gutera amavoka igihugu kiko kiratera amavoka n'ikawa urana nk'ubu wowe uteye ivoka bigaca vyanka kuri sasira cyagihuma umuziki rero fitire y'umuziki imeze neza ku bantu bariko barakora umuziki bifuza ko ari ikintu kizovamo mugabo abantu bariko barakora umuziki nyene kugira ngo binezererwe babone babe baranezerwa no kuri yego ko n'uyu munsi twebwe tuvuga ngo ni muri kazoza mu muziki uzomeze neza gute n'uyu munsi twebwe tubona umuziki umeze neza mugabo gusa ikintu bibura navyo umuntu amenyera kuba muri byo gushika ibintu bigenze neza kubera yuko nk'ibintu bijanye n'ivya droit d'auteur bijanye n'ibindi bigiye bikurikiranye by'imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo zitangure gutanga amafaranga nibaza yuko ababijejwe bariko barabikurikirana kuko vyerera igihe ntivyerera inzara nawe niko vyumva bo je niko ndabibona mu gihe abaririmbyi twatanguye gutahura yuko twobishira mu ruhara tukerekana iki gisata aho kigwaye ukuntu bigenda nkaba narabonye yuko ubuye n'abategetsi batanguye kubitahura tubashimira cyane dushimira uburongozi ukuntu donc buriko buriruka ku kibazo kijanye na droit d'auteur
ikibazo kijanye n'ukuntu imbuga zoba eligible ngaha iwacu i Burundi, ico ni ikintu kizofasha cane twebwe turi mu gisata c'ibikorwa mvabwenge, si abaririmbyi gusa n'abantu bose bashobora kuba bazoba bakoresha zino mbuga. Urumva abanyamuziki tuzobigiramwo akoyoko, ariko mbwira bagenzanje ko twoba amagabo tukaba maso. Ibi bintu abantu b'abategetsi bariko baradukorera, natwe tukabashigikira, tukaberekera nyene inzira nziza vyofata, tukabereka yuko ari ibintu dukeneye, igihugu kikadukenera kabisa, kikatubona yuko tuvyitabira. Iyo babonye umenga twebwe abaririmbyi ntitwitabira ibintu, no kugara gusa, baca bavuga bati abo bantu bagara ntibagende bagarira iwabo. Igihugu rero kirinze igihugu ntibagitera umugere. Oya, igihugu giteye akagera kikagutera umugere ucugwa nk'iyo. Rero baririmbyi bagenzi bacu, muze muraza twitabira ibikorwa vy'igihugu, bagire courage yo kuturondera ivyo bintu dushaka, ejo turonke umusaruro urenze uwo dufise uno munsi. Mugitangura turabizi ko abaririmbyi bagitangura kuja muri industry biba bigoye, amakosa mukunda kubona akunda gukorwa n'abaririmbyi bashasha mushobora kubahanura n'ayahe? Abaririmbyi bashasha nta makosa bakora kubera n'ivyo bakora ntavyo baba bazi. Oyaga ashabwa oyaha turumvikane kuri iki kintu. Urabona umuntu ari mushasha ntabazi ariko araja, aba ariko arirondeza, nta makosa na matoya aba ariko arakora. Ahubwo twebwe ico dushaka kubafasha, baje bakatubaza ati mbega mwe muriko mubigenza gute, aho twobereka iyo bariko iyo bategerezwa guca kugira. Urishuye ko atamakosa kandi no mu mpimba bajaye ajya ntabajanye n'ivy'uburirimbyi. Wowe urashaka kuba ufise indero, wowe wakuye ari iwanyu ku Gatumba. Numva ko nije ariko oya, ivyo birafata abaririmbyi, birafata abarimyi, birafata abungere. Urumva ajya n'amakosa y'umuntu ntabara amakosa y'umuririmbyi. Ego iyo baje kuririmba rero ugasanga nkumbure bafise ya mpano yo gukora vya bindi bari basanzwe bakora n'igihe batari abaririmbyi, ivyo bintu kweri ntibizoze biritirirwa abaririmbyi. Nk'abaririmbyi batukana, ivyo sinibaza yuko hariho ahantu mw'ishure. Ni ikibazo c'umuntu. Alright. Ikibazo c'umuntu canke c'abaririmbyi? Ndakubaza ikibazo nanje. Nk'ubu wewe ufasha umuntu ku nguvu, utuvuga ngo ni ikibazo c'abaririmbyi? Ese abaririmbyi barafata abantu ku nguvu? Oya. Ingorane ihari, oya, ingorane ihari ni ukubera ivyo bintu biba bikoze umuntu yamaze kumenyekana akaja imbere y'abantu, abantu bakabibona. Abantu birirwa barafata abantu ku nguvu, birirwa bariba, birirwa baratukana hariya aye mu mitumba. Muga kubera wowe ubikoze waramaze kumenyekana, ibica biba ingorane. Ngira ndabasabe bagenzanje baririmbyi, mwamaze kubona yuko wagiye ku rubuga ngo ukanabumenye ukamenyekana, inengesere izo zindi ngeso zose wari ufise zo kwivayanga curabuhindure, kubera agakosa gatoya ukoze kaca kaja habona, bikaba grave, bikaba ibintu bininiya, mbere bikakuviramo no kuja mu buroko, ukacuja mu mpimba utari kujayo. N'ubu rero birirwa barabikora, ariko abaca bamenyekana ni bande? Twebwe nyene societe ihanze amaso. Nayo ubundi hoho umuntu w'umuririmbyi ntakora ibibi, ahubwo hariho umuntu ari ndani mu muririmbyi ni wakora ibibi. Ntibaze baritirira abaririmbyi ibintu bibi, turavyiyamirije imbere y'amakuru. Hanyuma kandi abaririmbyi n'abastar itara rero iyo ryaka ribona n'abantu, kandi iyo rizimye abantu baca baribona. Nico gituma ibikorwa bikorwa n'uyundi muntu ari muri twebwe mugabo atari twebwe bica biboneka. Itara iyo rizimye rica riboneka ko ryazimye, ariko kandi niyo ryaka abantu baba bariko bararibona bagitegereza neza. Nico gituma wowe wari wabajije ngo baririmbyi bashasha, oya si bashasha, kubera yo n'ubu bamaze n'imyaka ukazabumva ngo bamupfunze kandi atari mushasha. Oya, nari navuze ngo bashasha nta makosa bakora, kubera yuko baba bakenewe, baba bakirondeza yiyumvira ngo mbega noririmba vyocamwo, hanyuma no kuri vyocamwo, hanyuma kandi hari intumbero ubanza kubiha iyo ugiye kubikora. Wagiye kuririmba kugira ngo
inkumi zikumenye wagiye Yeah. kuririmba kugira ngo ube rurangiranwa habibi uko woriyanse projet yiwawe niko ikigenda ego ndaho akaba aririmbyi rero ntibamenye ko ari itara si bashasha n'abaririmbyi bose bamenye ko ari itara icyo ukoze cyose kica kiboneka. Ego hari abakunda kuvuga ngo kolabo kugira kolabo n'abaririmbyi mu gihugu cyangwa bo hanze hari abatabikunda haravuga ati nta gishasha tuba tugiye kurondera nta sinzi mwe mubitahura gute kolabo murayumva hari bishasha bizanana muri kolabo mu bijanye no kumenyekana cyangwa mu bijanye n'uburyo mu bijanye no kumenyekana muri kolabo nta makuru menshi mfise ko mugabo kugira ngo mugirane kolabo n'umuntu ategerezwa kubanza kuba ari umugenzi wiwawe hanyuma uwo muntu mukaba mwumva muvyumva kumwe kuko hari igihe wewe uza kwiyaranja kugira ngo uje gukora amakolabo ngo ucumenyekana ahubwo ugasanga uciye usubira hasi gusumba nico gituma abantu bifuza bakora amakolabo si bibi abatayakora nabo nyene si bibi kubera hariyo abatariko barakora amakolabo kandi bariko baratera bafonsa baje imbere kuko igikorwa gikorewe hamwe kizana imigisha myinshi iyo habonetse umuntu mugikorana rero kandi mukaba muhuje imico n'imigenzo ni sawa mugabo ntimushobora gukorana n'umuntu mudahuje nawe niko byumva bo twebwe ibintu bya kolabo ni sawa kubera urumva muca mwegeranya imigwi ibiri y'abantu canke irenga mugabo ni ibi bintu byacu ni nk'inkota uyifashe ku kirindi ni sawa ariko uyifashe ku bugi burya irakeba rero urashobora no kugira kolabo ukaje usanga abantu baranakuvuyeko uravyumva rero byose bivana n'intumbero uha ibikorwa by'iwawe kolabo ni sawa ariko kandi bibanye n'intumbero ufise mu bikorwa by'iwawe hari igihe usanga ibintu by'amakolabo atari sawa yego kuri ico kibazo mbega wabuze ati hari igihe umuntu ajya muri kolabo yibaza ko agiye kuduga mu nyuma kirotuva yasubiye hasi gusumba ahubwo mbega niki gituma mu byo mumaze kubona mumaze igihe mu muziki urabona ati vraiment hari ikintu gituma abaririmbyi bamanuka cyangwa baduga bakijya mu vraiment ari kwinjira vuga ati mu nterazi ni iki mukunda kubona ahanini gituma umuririmbyi ashobora kugenda akagirira abantu bakanamwibagira umuririmbyi iyo ahevye kuririmba aribagirana icyo ni cya mbere ariko kandi umuririmbyi arashobora no kuririmba akabananya aririmba mugabo ntagire umubano mwiza hagati yawe na entourage mvuze entourage n'abafana mvuze entourage n'abamenyesha makuru mvuze entourage n'igihugu urumva iyo umuririmbyi atagize iyo myitwarire myiza ku buryo bw'uko egwa indirimbo ziwe zikundwe mugabo bamaze kumwumva nabo bamukunde nawe nyene muri ico gihe birashobora kuba ingaruka mbi kuri we suppose par exemple we wari umuririmbyi hanyuma barorganije igiteramo bashaka kubwira bana wewe urashobora kuza uga performinga shabwa ngoya batari miliyoni 100 sinze miliyoni 100 ugasanga uwo muntu ariko arasaba miliyoni 100 ewe nta ni miliyoni 10 araronka kuva bayeho ugasanga n'umuriyoni umwe umufashe byoca byanka muri ico gihe atanguye kuzana amananiza muri we aba ariko arazibira bya bikorwa vyiwe kugira ngo ntibitere imbere ego nawe niko byumva iyo umuririmbyi abuze ikintu bita simplicité kwicisha bugufi keshi ugakangwa na celebrité donc uravumye hose barakuvuga uwo ukoze ko wese ukacushiburira hiyo nukuri biba vyasi biba bigiye bisaba twicishe bugufi tugume abo twari turi tutaramenyekana guma muri bwa buntu bica bikunda ugize ubuntu ucuronka abantu b'ubuntu abo bantu b'ubuntu bakubwira ibintu by'ubuntu ivyo bintu by'ubuntu bikaca bikuzanira ibintu by'ubuntu ivyo bintu by'ubuntu bikaca biguha ibintu by'ubuntu ukacuronka ibintu by'ubuntu wavyumvise ibintu by'ubuntu bizana abantu b'ubuntu abo bantu nabo bakaguha ibintu by'ubuntu kandi ivyo bintu bakabiguha ku buntu
nuko turiko turarangiza n'ikiganiro cacu mu bijanye n'urudandazwa rw'indirimbo. Hari umuririmbyi yigeze gukorana arambwira ati ndiko ndamubwira ati kubijanye na YouTube agati YouTube vraiment nivyo ndashirako indirimbo mugabo si hahantu novuga ngo ndarindiriye ubutunzi cyangwa ndarindiriye umusaruro ukwiye ngo nashize kuri YouTube. Ndashirako vyari bivuye ku kwiza 1 million ama views gati ubwo abantu benshi bakora akuje 1 million 2 10 ujya mu gukora akanoti karinjira. Mbega uburyo bwiza bwo gucuruza indirimbo ni kuri izo platform cyangwa hariho ubundi buryo bwo gucuruza indirimbo? Kuri platform ni sawa, vraiment ni sawa kuri platform mugabo hariho imbere yuko n'aya ma platform aza abaririmbyi bari bahari amafaranga bayaronka gute borganiza ibiteramo hanyuma kubera yuko bavyorganije neza bagashigikirwa ugasanga amafaranga ari presentiel araboneka ko nk'ubu twe tuvugana Regimo Music imbuga zacu ziraboneka donc aba followers murababona mugabo Regimo Music ni kubera yuko tuguma dukora wa muziki nyene tukaronka amafaranga ari presentiel biya bisobanura ngo yandi dushobora kuzoyarindira azozigihe azoba aziye mugabo tuzoba turi kuko ushobora kuyarindira ngo azova kuri platform mugabo ugasanga biratevye n'ibihomba biratevye kubera hariho abantu indirimbo zabo baririmbye muri za 2005 ubu ziriko ziravuma uriko uraziraba ziriko ziratuka kandi barapfuye ntibihomba rero birateba mugabo hari gihe usanga nico gihe bigiye kuza bigasanga wowe waramaze gucika wacitse kubera iki nta bindi bikoko wakoze vyotuma ubandanya ubaho peut-être warabuze amafaranga yo kugura kinini paracetamol ngo urindiriye ngo amafaranga ngo yo kuri platform turiko kwinjira amahera avuye muri YouTube dukora kandi kazi si ugukora kandi kazi Comtel jewe navuze nti banyakubaho baririmbyi bagenzi bacu turosa ka opportunité ko kuja imbere y'abantu tukababwira ijambo ivyo bintu bikaduha amafaranga makeya natubere ayumutahe kugira ngo ayurose cuca pembeni ukure ku makeya uyaranguza amavoka uyaranguze amasabune uyagira iki kugira ngo donc acaguma yunguka ejo ni waje gusohora undi muziki usanga amahera yiyongereye kugira ngo uyarose ntucu yarya yose uyariye yose ucuguma uvuga ngo jamango niza nka 20 ngo platform ni yandi ngo bizoca bikunda uravyumva ivyo navyo birasisema abafana birasisema abantu baba batuzi reka tureke kugara ugize opportunity yo kuronka aga concert jere nivyo nita kudandaza umuziki ugapavena kurimbira abantu bakaguha amafaranga makeya miliyoni 2 tuyahe Kenya yose ngo urare mu bubare inkumi ngaha izindi hariya usoma umwe usoma uyundi ivyo bintu ni mu bireke tuyafata ukuremo makeya uyatware dans un projet quelconque nimba ari yo kurangura amavoka kurangura amasabune cyangwa kudandaza ibitumbura cyangwa amagi cyangwa korora inkwavu sivyo ushiremo ikindi giti ucugitwara mu muziki kugira bagume bakubona hazoza kugira yaho yayandi yo mu muziki uyamara yayandi nayo washira mwaka kandi gakogwa yungutse muri ico gihe ucuguma ukora ntuzima rero tureke gukora igikorwa kimwe kubera ko na Edeni yavumirwa n'inzuzi nyinshi ego nuko baratuyagiye umugabo kandi kakapera ega akagapera mugore wanje raba ndakubona ivyo unkorera mugore raba reka kuraba ivyo abandi bakora rekeraho oyagezaho kugumusaba ivyo noshobora unzana kamananiza nkananigwa ukiyoza no kunyikoza imamuka nsaba mapia ntagira naikidia arrivage sivaribia ntarigera ntera nigia oya goro areka kungora turi ingenzi mugore kanziza zigamurugure kabagenzi
abagenzi babi bakugira inkesi muryoherwa tutari kumwe turi ingenzi mugore kanziza zigamura ugure k'abagenzi abagenzi babi bakugira inkesi muryoherwa tutari kumwe wewe wanzanye ubwogera imbere ukibagira no kuyanshira imbere kubw'inzigo ukansaba ibaze nk'izo kwa Mukabazire ingeso y'urugo ntiyubaka urundi sheri sigaho reka gushaka kubaho ubuzima bwa komparezo turiya burya abatunzi batunze kuko babaho nk'abakene bakihorera burya abakene nabo bakenye kuko bashaka kubaho nk'abatunzi janiyo reka izo ngeso z'abanyamuji zo kwifuza kubererwa injiji usanzwe uzahombika yibuji reka sindi bukoreshe maji oya goro reka kumbona. Wow, mureke kubagora abagabo ushaka baze riche adafise niyo gitenge yagashwa ibaze nk'iyo kwa Mukabazire kandi uzi ka bazira ziko tutanganye ubundi agatenge kitwa gashwashwa mechi kakotebu oya afise nayo maye na vre raba ariho urabona ko abantu benshi babaye ngaha muri iki gisagara barapanze kandi kubera yuko burya nabubatse amazu hari habo usanga abangaha nawe agacaga uyundi muryango akereye yuko uyu muryango wewe upanze uzoza uramuhirasiyo ku kwezi hanyuma rero sasa agaca yinjiye ukabona yambaye igitenge umugore agaca guhamagara abo ingene yambaye kigiye igitenge nagishaka uragishaka tutararihinze urumva ushaka kwishuri kwaje nabo bana banzureke yabona ntuze ya umukeke kuko urumva yarafise wewe ku kwezi guheze arafise akura amayira kandi yakora muri mwe atetse umukeke hajya batetse soni kusanzuzaho mbika yibuji ugomba nkoreshe make ugomba ndoke nibe niyo mpanuro niyo twatanze hagati yo gusohora indirimbo nziza no kuyitondera hamwe no kuyimenyekanisha nicaye ikintu cyambere gikunda kugorana bigihagoye kumenyekanisha indirimbo kuko gusohora indirimbo abantu benshi tuvuga tuti indirimbo nayikoze bana ni hit nta n'umuntu n'umwe burya yigira akora indirimbo bavuga ngo ni indirimbo ngo wapi ngo ni swat babeshi bavuga ngo abantu ngo numuriro ngo ni fire ngo ni gisasu icyo gisasu rero wewe wabivuze washitse akantu agakopa ya wagize gisasu muga umunsi wa mbere cya gisasu kiraza bakaza bakaraba icyo gisasu cavuyeho cyo ni gisasu mugabo icyo gisasu rero bikunze ukaronka uburyo bwo kukimenyekanisha gishake kibi gisasu kirekice canke kaba kantu gato nyene karamenyekana kuko kumenyekanisha indirimbo nico kintu burya kiba gikenewe ariko kandi nico kintu gitwara uburyo bwishi niko ndabibona kumenya guha agaciro ibimenyesha makuru kuva mu nzu kareka kwiyugarana bagutumiye reka kugara itaba ibiganiro kubitsinze ibipfusi wiruka iyo baguhamagaye dushimira rukumendi uyu munsi badusanze iwacu vraiment respect ko sponsor vraiment respect ko iyo bavuga ngo tuje iyo bakorera miliyoni babwiye turabashimiye Look Media vraiment mu byumve ba boss ba Look Media turabashimiye cyane gose sponsor yo kudusanga aho turi ko twebwe turazi media twitch arico gushika iyo muri ni kibazo gikomeye cyane rero twe turose opportunity nkiyi reka no kushimira itangazamakuru umuririmbyi rero yadahaye agaciro ibimenyesha makuru abamenyesha makuru bamutuma kakagara ngo jendi hit ngo niki ivyo bica vyanga yuko ibikorwa bimenyekana nubwo vyomenyekana ubu hari uburyo bwinshi bwo kumenyekanisha ibintu ama TikTok ama challenge c'est bon mais ikimenyesha makuru nka Look Media kucitaba kikaguha ikiganiro vraiment kuri twebwe ni impeccable ikintu kigoye no kumenyekanisha ibikorwa bagutumako dusangiye turi twebwe turacahembera turagenda mugabo sibeshe babishoboye mugabo vraiment
ibikorwa vy'ibimenyesha makuru turabishima cyane cyane ivya Rock Media uno munsi yadusanze aho turi. Urakoze amabandi menshi dukunda kubona asambuka dukunda kubona bavanye kandi ibyo bintu nibiki ukubona band yavanye mugabo ivana mu gacerere nta ndumva ya band umwe wese agenda ukwiwe mu gacerere je ikiguzi namanda kibabaza misi yose kubera ikintu ndi muvana iyo mujaje muri ivyo mushasha to haje muri ivyo mushasha iki mugiye mu gacerere ugasanga band kumikura no abantu bashaje mwebwe ni igiki mukoresha kugira ngo regime baguma ari regime mugumane pendant 15 ans si bwana ibintu mukora byarafashishwa bigenda gute twebwe hariho icyo twari twifuza gushikako kuva tugitangura hanyuma mucyo twari twifuza gushikako harimo ikintu kimwe kiremereye n'ubu tutarashikako hamwe rero twovana nk'uyu munsi ntituzopfa tugishitseko ariko kandi mwumve yuko twebwe bitandukanye n'abo bandi kubera twebwe dufite n'izina ritatwemerera kuvana twe twitwa regimo n'abantu bavukana kandi bavukiye hamwe rimwe ku mwanya wegeranye iryo rero zina rica riradufata rikatugumya urumva ni izina ry'urukundo kuko ntituvukana twamaze kubibabwira mugabo iryo zina rero ry'urukundo riradufata rikatugumya tugaca tugumana muri band iwacu hamaze kuvamo abantu benshi turiko turavuga band ntituba turiko turavuga Mr Polite and Blaze oya band bigizwe n'abantu hafi 12 harimo abavuza harimo abandi baririmba harimo abacomeka ivyuma bakabyinstara harimo n'abaterura urumva abo rero abo bandi nibo bashobora kugenda kuko barashaka kugenda bashaka twe ntibyikunda kuko abandi bo hari n'igihe batiyumvira ko ari mugabo iyo baba ari abantu biyumvira bakavuga bati twebwe turi regime nabo nyene bakoreye kuri urwo rukundo kuko iyo umuntu mugumanye mukamarana igihe kinini murigana mukamenyana hanyuma mukamenyana mukenyura kugira ngo mukore ibikorwa bitera imbere ego hanyuma regime burya twebwe ntitwigira duhungabana kuko twebwe turafise band A tukagira na B. Band A ni y'abantu baba barakamiritse babandi bavuza umuziki n'abamarayika babandi bari hafi ya shetani cyagiye abagaca bamanuka bavuga ati nabo shetani yageze hariya kiragira intuze bakuruka bakaraba bagaca basanganira regime baca bisubirira hariya uravyumva band rero nayo igira kabiri ariyo B n'abantu tuba turiko turigisha kugira ngo nihagira uvuye muri A tube twarose umusubirizi ugiye gukonora amabende ari ngaha muri iki gisagara ca Bujumbura mbere ugaca ukonora n'amabende ari muri iki gihugu cyose ugaca ukonora n'amabende ari hanze harimo muri umukozi umwe umuntu yarose formation muri regime music kubera ubu twahora dufise na se mugabo se twabonye gira buke turabafata catubimurira muri B ikuvuga twebwe turi ku kivi turiko turabaforoma kugira ngo abo bantu bose bavuga ngo bagire mu minsi reka bazobura niyo baca none kuzosanga aho wategereza kuja haro yundi hajya uzubona bagenda baza baraharaba ama permutation nuko haba hariho akabende gashasha kavutse gaca gakenera nk'umumizisi kavuka gaca gakenera nk'umuririmbi gaca kaza rero gutora babandi babizi yego ya twebwe ituma tudatandukana ni bimwe n'ivyo yavuze ariko ikindi dutinya kubera tuzi yuko kahise kacu katazogarukira kuguheramwe impwemu zacu bizobandanya nukuri turatinya gose kuba akarorero kabi mwa kino gihugu turatinya kuba akarorero kabi mwa kino gihugu turifuza kuzova mu mwuka w'abazima atamivumo dufise ngo nitwe twazanye ibintu byo gutandukana byo kuryana oya dushaka ahubwo abantu baturabireko bariko barakorera mwa kino gisata baturabireko ubumwe ubugirigiri bugira babiri abantu bakoreye hamwe birashoboka icivugo canye n'icubahiro nyane icubahiro mukuru w'igihugu cacu avuga ngo turi kumwe birashoboka carahindutse icivugo c'igihugu cose rero turi kumwe twese burya birashoboka inyakamwe inyaga imwe kandi ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara uburye iyo muri kore murakora muri hamwe
n'ibintu vyiza twebwe igituma tudatandukana ntidushaka gutanga akarorero kabi mwa kino gihugu kwa buno butaka bwo kwa Ntare. Nk'umugwi Regibo iyo mutari kuririmba bivanye n'ibintu mwakunda niyumvamwo waye gukora iki nkawe utisanga uri muri band utisanga uri umuririmbyi ikindi kintu wakunda wari gukora cyane jewe imbere yuko nza kuririmba je narize amashure ga jewe ndi umucatsi nize kuri Ecole d'Art kandi nivyo ndabikora n'uyu munsi ibi byose ibi sound proof nije nabikoze urumva hanyuma hampande y'ivyo ndi mu engineer ivyo nari gukora n'ivyo nyene jewe sanzwe ndi umurongozi uretse yuko amashuri yaciye ankaburira kuba umurongozi cyane jewe nagize science politique muri kaminuza y'u Burundi aha bakubwiye ko ndi directeur general w'isosiyete yitwa Regimo Music Club Burundi ntibaba bakubeshe ndafise bachelier bakaruriya mu bijanye n'uburongozi jefe la science politique à l'université du Burundi urumva ikintu cyo organiza sindi umuririmbyi asanzwe oya ndi umuririmbyi abikora ariko kandi ndi umurongozi ndafise impano yo kwegeranya abantu gushiramwe abantu hanyuma nkatanga intumbero ati ibintu bigende nkuko kuvuga iyo ntabandi umuririmbyi mba n'umunyepolitike akaze cyane. Dukunda kubona muri kumwe kenshi niyo baratumiye mu masho bagira hamwe ninde umuntu hagati yanyu akunda guceka uwundi akamurinda ati Cyprien none we gucegwa byaye ninde umuntu akunda gucegwa nta muntu akunda gucegwa basi bishikira ego nta muntu akunda gucegwa ariko kandi bidushikira twese ewe Regimo baburagira n'ikiraba twebwe kuntu tubigenza twebwe ntituronderana ntituja kurondera umuntu ngo ibiki n'ibiki nk'ubu uye nimba twavuze ati okay tuzohura na Look Media 3 kuri Regimo Music jewe inzi imbere ntazi imbere ncunganwa nuko izo 3 zitandenga uravyumva kenshi twebwe vraiment ku mwanya ntitukunda kudekora ahubwo donc kudashika iwo mwanya utaragera niho bikunda kuba mugabo ivyo navyo ntawo bikonsidera twebwe kenshi vraiment udekonye ku mwanya ivyo byaraba mu gihe ca mbere muga ubu kubera twamaze kumenya ivyo turimo nitunakubembereza ngo tukurondere ngo ibiki n'ibindi tuba twavansa tukagusiga hanyuma ukaca donc ukaca wizana kumbe iyo twari tugiye ukabona yuko kumbure twagushize mu gihano. Ego turi ku musozo w'ikiganiro cyacu kuri Regimo barasohoye indirimbo vuba cyane ayandi maproje turabona yuko ubonye na brand ambassador wa Ajiko Imana igumhezagira yindi migambi ya Regimo kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu dufitiye murajabuka muri Kongo muraja muri Tanzania muraja hehe murunguruza cyangwa nibanga mu biracari ko birategurwa by'amaproje oya amaproje kenshi ntakunda kuvugwa nyene mu gihe ataraba realize kubera yuko uca usanga twagiye muri cya kintu bitango base beze rero ntiziba zimeze neza kuvuga yuko ugomba kujabuka mu bihugu utagira ugende ibintu bibi ariko kandi Regimo Music dufise amaproje menshi cyane izi ndirimbo turiko turasohora ziri mu rukurikirane rw'indirimbo 8 zigomba kuja muri album hanyuma turiko turasohora indirimbo imwe zikaramuka zikwiye 8 tuzoca tugira dukora igiteramo kugira ngo habeho lancement officiel iyo album. Tugeze muri sama amasho amaproposition ariko araza bimeze gute yebakaye twebwe twama mu kazi amaproposition ni menshi nayo hanze arimwo mugabo n'inditse ibintu dushobora kuvugira kuri social media mugabo ejo uzobona tumuzaniye ikete tuho dusupportinge tike y'indege iboneke vyoroshe tuje kwamamaza igihugu mu makungu azotwakire neza kuko turafise ama invitation arenga 5 harimo ayo muri Afrika na Iburaya mu ma festival agiye atandukanye ariko sama yaje nk'indwi iheze twakoze ibiteramo 5 atandukanye ibujumbura ingozi muyinga mu ndwi imwe isama tuyibona nka sama iremereye cyane na cyane cyane ko
Regimo Music ariho dufashe ingingo yo kubaha indirimbo imwe imwe muri album yacu umwana wa kino gihugu turiko turabatunganiriza rero amaproje ni menshi batwitegeka ibikorwa mu dusabire bafana bacu tugira amagara meza nitugwara kugira ivyo twiteze kubaha tubibahe uko twabiteguye. Aba boss mutanga amafaranga ku baririmbyi abaririmbyi atakidoga ngo mubashigikira n'abandi ko mu byumva mubatama amasponsor bashobore kuja mu kabuye rwanze bakunda kwidoga aribyo ngo abantu ntibadushigwa amakampuni ntibadushigikira ari kubitabo gushigikira biva ku mutima w'umuntu abene ama entreprise niba bataragira agatima ko gushigikira abaririmbyi nibabe bararetse mugabo bizoba bazodushigikira tuko bigenda kose kuko ndazi abene ama company ari havaguma baririmba ngo paparaci ageze mu bunywera agacavuga ngo hasi ndi mu bunywere ngo ndiko ndarondera ivyiyumviro aryohewe n'indirimbo za Regimo bakubita agatima mpembero bashigikira abaririmbyi na Regimo turimwe mugabo twende twidoga vraiment niyo hataragira mu dushigikira banza mureke mugabo nimuza n'amafaranga mudushigikire ni haba hageze yego kudashigikira umuririmbyi ni kudatahura yuko nawe umukeneye none ndaguhakarero nk'ubu Ajiko Mucunguzi yarabitahoye iravuga iti twebwe turi abadministrative kuja ku marezo sociaux tukabivuga abantu bakamenya ivyiza vya science Ajiko Mucunguzi ni sawa mugabo ntivyogera ku rugezo rwaho bajya abantu bamaye imbere ya sene bamaye imbere y'itangazamakuru bivuga nk'ubwo Ajiko Mucunguzi tubashimira banyamitaye baje ko Mucunguzi mwe murongo yaje ko Mucunguzi nukuri turabashimira ejo nejo bundi nibwo tuzoca mu mazi mu biyaga tuzoba twambaye yaje ko kugira ngo bamenye ivyiza iyo science ikora indwi imwe gusa isoko ya Kinama ihiye baciye batanga agashumbusho nk'ivyo rero ni vyiza nk'ubu urumva hari societe yatawe yuko yoha amafaranga umuririmbyi nka Regimo Music nawe akaza ahari hose avuga ivyiza vyo assurance n'abandi rero nibajijuke si kuduha amafaranga kugira ngo dufashe gusa ni kuduha amafaranga kugira ngo nakwe tuba service yuko ivyo bintu byanyu bimenyekana muce muronka abakiriya benshi gutyo twese dutezanye imbere. Ego twavuze byinshi bijanye n'umuziki uko twokwitwara uko amakampuni muzana amafaranga ariko kandi twavuze no kuri Regimo umwanya munini ni iki umuntu ashobora gusigarana nko wafatiye ikiganiro hagati cyangwa gusezera ikiganiro wafatiye ikiganiro hagati cyangwa se hagufi twari kuri Look Media kandi dushimira Look Media ko badusanze aho twari turi aho dusanze dukorera mu gituro kujya kabiri mu kabari wacu ego nibashigikira abaririmbyi aba boss ni mushigikira abaririmbyi ariko abaririmbyi natwe tubahereze ma service meza kuko iminwe iryoha inyuranye ciao barundi kazi nshuti z'u Burundi bakunzi ba Look Media burya ubutandukane bwacu ubudasa bwacu niyo mahigwe yacu rero ndahamagariye abarundi n'abarundi kazi gukundana gukomeza urukundo hagati yabo ariko cyane bahe agaciro uyu muntu yidomboye akava mu bandi akaba ahibongoza bakagira amahoro iyo bariko barumviriza indirimbo zacu twebwe dutanga umuti witwa Stressless n'umuti ukorerwa muri industry yitwa industry y'umuziki industry musicale niyo yonyine ihingura uwo muti witwa Stressless twama turiko turabavura ni muduharira ko gaciro burya umuganga none utamuhaye agaciro iyo kuvura atanezerewe ni mutugirire neza iyo turirimbye muhitaba ibiteramo byacu mutanga amahera mutidoga mushigikira ibimenyesha makuru nka Look Media mu bashorere babagirira ama publicité mubaha amahera babashe kudushikira iyo turi gukora babadukoresha ibiganiro banonokewe barosa ama déplacement ibintu bimeze neza gutyo vraiment muzoba mutumye societe yacu iba neza ico kintu nico nifuza yuko mwosigarana mwebwe mwafatiye ikiganiro mumvahe munjahe murakoze akapera ka umwana w'igihugu amashatu umwana wa kino gihugu
ahubwo akakapera twobagirira kandi sivyo atari umwana wa kino gihugu naca propose kuko umwana wigiye kudushaka ko baca kwiraba kuri YouTube natwe baraza kwiraba urazi rero mu byo twige twamye tuvuga reka tubanze tubaho umuti wa divorce yego ukimuresha warapfukama ivy'urukundo mukabigiriba uramushikanye umuhindutse nk'impanga ararira nk'uwatsawe mu gahinda n'igiki catumye uhindura ubuhinga wakoresheje ukija kumupanga agatako kakihereza impinga mugenzi gerageza ugarure nyampinga byo kubaka nibanga abeshi bibaza ko nataye akaranga narinzi ko ndose umufasha wibanga none ivyankorera nakayobera bahinga ntako ntagira mu nzira zose n'inginga ariko kumugarura bikampanga bidashaka kuzimira yabira nimumfashe kuva muraya yabira musomagure kurya wabikora kera muhamagare sheri nivyo bimubera ubembereze umutamike nka kera iyo keya burya yo mubera ambavu y'ivyo muha agaciro mu bandi uwo ni wo muti wa divorce ambavu y'ivyo muha agaciro mu bandi uwo ni wo muti wa divorce ndashika muhirana karibu nkiyakira nkaganirizwa n'imibu imbere y'abana nkacibwa ihadabu we mama nirirwa mubagezweho akanuka ngo ndi gipfundi igihumbu nkayoberwa iyo nkorera ubwo buhumbu ivyo nkora byose ngo niteho umuryango akabigwiza n'ubusa akabica mu murongo mwumviriza umubazi iyo yabikuye hajya basiba urukundo ntibicaye barababona bagahiga ico batanya ngo mutibangamure kugwinyanana afise ikibanza nawe mu uwo mwanya akubwira ikigomba kubatanya ntiwigire kabizi kuko muri nzengaruzi ureka bikubwira iryo ribararizi usomagure kurya wabikora kera muhamagare sheri nivyo bimubera ubembereze umutamike nka kera iyo keya burya yo mubera ambavu y'ivyo muha agaciro mu bandi uwo ni wo muti wa divorce ambavu y'ivyo muha agaciro mu bandi uwo ni wo muti wa divorce urukingo rwa divorce turarubahaye wow cha